Annyeonghaseyo my chingu. Hello my friend. Welcome to my YouTube channel. This is Korea Girl Burundi. Murahaza duherereye abatatuzi duherereye muri Galerie Neza House C9 impande ya Star Times. Rero abantu benshi baratubaza bati mbega ama product ava hehe? Ama product tuyakora muri Korea, ni ama product ari original kandi menshi tuyakora muri Olivier. Rero no munsi nagira ndagira tour ndabereke ama product amwe dufise muri hajya muri shop yacu. Turafise iyi ampoule ndabizi neza ko muyikunda cyane hariya muri galerie turayifise mashaka kwironka. Turafise niyi irahari nawe nyene murayikunda cyane abakunzi bacu n'abandi batari batuzi mugenda hajya muri galerie ibintu byose mwifuza murabironka kandi bivanye n'ama skin yanyu. Abantu bacu bo muri Korea Burundi bashaka no kubereka ama product yacu aho tuyakura. Product menshi mubona hariya muri store yacu ava ngaha muri South Korea muri Olivier. Aha turafise rero iyi igenda siko muri phone ino serum irahari umuntu wayikeneye adresse yayindi nyene mashobora kwironka yo. Reka ndabereke nandi ma product dufise hariya ari abantu namwe mufise ama skin afise ama dark spot turafise ama produit arimo vitamin C murabibona. Iyi ni serum ikaba ifise na cream yacu. Rero ibi ni bishasha twateguriye ziri mu gushika abantu muzikeneye muzogende muri galerie yacu. Abantu nabo mukunda izi sunscreen nazo nyene zirahari. Rero abangiyi zirahari muri ya store yiwacu. Abantu nabo mukeneye amasupema baje turafise ama vitamin hariya muri store yacu. Iyi nyene nziza ku bantu cyane bari kuri diet. Hariho n'izindi nyinshi cyane izo nabereke. Turafise n'iyi na vitamin C nayo nyene turayifise. Dufise anye ni ama collagen nayo nyene arahari abantu muzikoresha murabizi. Ku bantu nabo n'ukuri bashaka kuba bari fresh mu kanwa kiwanyu umva twebwe rero hari iwacu ndabaha agastory gato dutsinga care skin ni ntani. Iyi ni vraiment Colgate toothpaste imeze neza cyane gose vraiment ndayiba konseye abantu ushaka kuguma mwibrosa mukavyuka mu gatondo mukiri fresh ngaha. Iyi nayo nyene turayifise vuba cyane irabashikira ndayibaho komande duhura. Si yonyene dufise turafise na ya India Palo ngiyi nayo nyene vuba cyane irashika hariya muri store yacu. Zonyene dufise baje turafitiye n'izindi vuba cyane hariya muri store zacu zirabashikira ku bantu muzikeneye kandi bahora muzitubaza ziri mu kuza nimwe muri